Shalom to everyone. Bakunzi wa IWACU TOP TV. Juste kuri mikoni Adu Madiba. Yes, nkuko musanzwe muzi. Turabakozi ba IWACU TOP TV. Nk'umwe mu banyamakuru bayo. Ngarutse cyane ngaruka kubifuriza Noel nziza ku bakristo, kubemera Kristo. Ndana bipfuriza n'umwaka mushasha wa 2022. Nongera fata kanya ndanabashimira ukuntu mwabanye natwe uyu mwaka wose guhera mu ntango gushika mwiza impera z'umwaka. None ngarutse ndabifuriza muzimugire umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umwaka w'amagara meza, umwaka w'imigisha, nzimuronke byinshi cyane. Imana zigume bahezagira ibatuzigamira mugumana natwe. Ciao ciao, happy new year and meilleurs vœux. Amahoro neza mwese. Je nitwa Fredy Ndayihaya. Muri IWACU TOP TV aho nsanze ndangura imirimo. IWACU TOP TV ibifurije kuranirwa muri minsi mikuru ya Noel, mu banyu no mu vyanyu. Ufise icyo ashobora guha mugenzi we azokimuhe. Mushobora umwaka mwiza wo gusangira utusimufise. Murakoze cyane. Mane bahezagire. Shalom kubari hafi no kubari kure. Ni muri IWACU TOP TV. Je nitwa Jean Paul aka Dunia Le Monde. Ngira ngo mfataka kanya ndabifurize Noel nziza no mwaka mushasha 2022. Mane bahezagire cyane. Turabakunda cyane. Hello guys, ku mazina nsanzwe nitwa Bismana Tribe, nkaba nsanzwe nkorera IWACU TOP TV. Tukaba tubifurije umwaka mushasha na Noel byiza bize bibabere ivy'amata n'ubuki. Ciao ciao. Hello bakozi ba IWACU TOP TV. IWACU TOP TV ibifurije aka Noel keza hamwe na kabonane kibisazi kandi gatoje. Murakoze.